Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urifatikanije n'isi yose mw'isekeza ry'imisi 16 yo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ni igihe gihambaye cane co gushigikira ijwi ry'abahohotewe no gushira ahabona amabi abandanya gukorerwa mu gacerere akica ubuzima bw'abayakorewe. Uhereye ku ndyane za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015, igihugu c'Uburundi cagumye mu bibazo vy'urutavanako vyahungabanije ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Harimwo n'igisata gikingira agateka kazina muntu. Ivyo vyose bituma amabi akorerwa mu gihugu yiyongera. N'amabi afatiye ku gitsina nayo nyene yaciye yiyongera ku rugero ruteye ubwoba. Aha tukavuga cane cane ivyaha vyo gushurashuza ku nguvu abigeme n'abakenyezi, ukubica, ugushurashuza abana bakiri bato, hamwe n'ivyaha bikorwa n'abari mu nzego za leta. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe yigenga yerekana ko mu myaka 10 iheze amabi afatiye ku gitsina yiyongereye cane. Abakenyezi, abigeme hamwe n'abana nibo ba mbere bakorwako n'ingaruka zo kubura inzego zikingira vy'ukuri abanyagihugu hamwe no kudahana abakoze ivyo vyaha. Ivyegeranyo bitandukanye bimaze gukorwa vyerekana ko mu gihugu hibonekeza iterabwoba, gukoresha igikenye, kudindiza imanza mu butungane, hamwe n'ubwoba bwuzuye mu banyagihugu batubahuka kuvuga ibiriko biraba kuko batinya kugirirwa nabi. Abagirizwa gukora amabi harimwo imbonerakure, abapolisi, abakozi b'iperereza hamwe n'abategetsi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ukudahana abakoze ivyo vyaha niyo nkomoko yo kwiyongera kw'amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bigatuma ayo mabi afatwa nk'ibisanzwe, n'abakora ayo mabi bagafata ko ahubwo bari babifitiye uburenganzira. Nico gituma umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twongeye kwiyemeza kurwanya ayo mabi yose twivuye inyuma, hamwe no kudahana gutuma ayo mabi yiyongera mu gihugu. Muri kino gihe c'isekeza ry'imisi 16 yo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, duhamagarira abategetsi b'igihugu kugarukana inzego zikingira, zikubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, zigakora amatohoza adafise aho ahengamiye ku bijanye n'ayo mabi. Inzego z'ubutungane guhagarika ingendo yo kudindiza amadosiye, zigahana vy'ukuri abakora ayo mabi. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kubandanya gushigikira abahohotewe. Abanyagihugu kudatinya kuvuga no guharanira umutekano w'abakenyezi, abigeme hamwe n'abana. Amabi afatiye ku gitsina ntagafatwe nk'ibisanzwe canke ngo yemegwe. Ntidukwiye kubihisha, kubifata minenegwe canke kuvyihanganira. Ubu kurusha ikindi gihe cose, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urahamagarira abantu bose kuja hamwe mu kurwanya ayo mabi, kuko igihe hari umukenyezi, umukobwa canke umwana abayeho mu bwoba, urugamba rwacu rutazoshobora guhagarara.